umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi mu Burundi hari byajeje gutangaza kubigendanye n'ingwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo mu nyuma y'iko rero ikomeje guhitana intwazangabo nyinshi z'igihugu c'u Burundi. Abashika muri batanu baramaze kwatakarira ubuzima nibo tumaze kumenya mu bisongerezi canke intwazangabo z'u Burundi bafise ipeti rya majoro nkuko biriko bigaragara. Hariho benshi bibaza ingene ingwano ikomeza kugendera twara ubuzima benshi bwinshi bw'abasoda b'abarundi ndetse akiyongera ko haratwagwa ubuzima rero bwa bamwe mu bahoze muri FNL ndetse n'indi migwi imwe n'imwe apana isanzwe abasanzwe babarizwa muri CNDD-FDD. Ibigaragaza neza yuko leta y'u Burundi yoba igira iratoranya canke igakora ikimenyane mu bigendanye no kurungika abasoda bamwe barungikwa nyine muri iyo ngwano. Amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi muri uno mwanya aremeza ko leta y'u Burundi iyo imenyesheje imiryango ko ababo bapfuye muri iyo ngwano badaca barabamenyesha yuko bakwiriye gukora ikigandaro, ahubwo barabamenyesha yuko bakwiriye kuba bugira ibanga kugeza ku munsi wo gushingura uwabo nkuko bigaragara. Hari na bamwe rero birangira bataronse n'ibiziga by'ababo ngo babishingura n'iteka nkuko biboneka, ariko cane ibyo navyo birakogwa kuri bamwe rero mu ntwazangabo canke abasirikare bazwi nibo rero baca barahabwa agaciro kurenza abandi. Umwe mu baduhaye amakuru aragwariye mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge nga mu Bujumbura, baravuga yuko nyine mu Burundi hoba hari ibiziga byinshi mu mafrigo y'igisoda c'u Burundi mu makampi amwe namwe ajya atandukanye nkuko biriko bigaragara, mu gihe nyamara binavuga yuko mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge ibitaro bihejeje gukomeza kuzurirana kubera ingwano zikomeje kugenda ziriyongera. Nubwo Burundi bwama burakomeza kurungika abasoda benshi mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, biravugwa ko noneho abenshi aribwo bagiye gutangura kwasiga ubuzima mu nyuma y'ingwano ziremere cyane zigiye gutangira gukomera nyine muri Kivu y'Amajyepfo nkuko biriko bigaragara. Amakuru dufite arerekeza neza yuko rero mu kibuga cy'indege cya Kavumu gicunzwe n'abasoda benshi nkuko biriko bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugaragaza neza ko gicunzwe n'ibatayo zishika kuri 4 z'igisoda c'u Burundi nkuko biriko bigaragara. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda atugeraho nkuko bigaragara aremeza neza yuko u Burundi bwabikomeje kongereza abasoda mu rwego rwo kugira ngo nyine mu Burundi hame hakingirwa ingwano nkuko byama bigaragara canke byama biboneka yuko abarundi boba ari bamwe rero nyine bakomeza kugenda baragira uruhara ruremere cyane muri no ngwano nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi. Gushika no mwanya turaza kwibanda kubikomeje kugaragara ndetse n'ibyo abanyagihugu bama bahora bibaza kubigendanye n'ingwano ikomeje guhekura u Burundi. Hari bamwe bakomeza kugenda barutse igitutu rero nyine umuyobozi w'igisoda c'u Burundi canga General Prime niyo ngabo umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi, aho atagira byinshi atangaza, aho yibereye mu gacerere, aho asabwa rero kuba yogira icyo asigura. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu Burundi cange umuvugizi w'igisoda c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza ahereje kwemeza neza ko hari intwazangabo nga mu Burundi yabari ubuzima muri Kongo, ariko avuga yuko ari ibintu bisanzwe ko umusoda yojya ku rugamba agaca arahapfira kandi icyo gihe abapfuye nk'intwari. Ariko twarabonye ibindi bihugu bimwe na bimwe birimo nka Afrika y'Epfo yashyizeho indwi yose y'ikigandaro ku basoda bashika muri 14 baraguye muri iyo ngwano, ndetse gushika no mwanya hagenda araboneka n'andi makuru amwe namwe yuko bo bariko baritegura kuzobavana nyine muri ibyo bice murasazo bwa Kongo. Twarabonye igihugu ca Tanzania ndetse na Malawi nabo barakora iyo bwabaga abasoda bo bakabazana mu cubahiro cyinshi, ariko gushika no mwanya turibaza ingene mu Burundi byo babihagaze. Turagaruka ku yandi makuru aremeye cyane akomeje kugenda aravugwa, aho igisoda ca Afrika y'Epfo kizwi ku izina ya SADF cyo bakiriko kirongereza abasoda nkuko bigaragara. Ni mu gihe amaze iminsi harumvikana icuka cibi hagati ya leta ya Kigali ndetse na leta ya Pretoria irongoye na President Cyril Ramaphosa, aho bamaga baraterana amagambo. Leta ya Afrika y'Epfo yaranashimangiye yuko izokura ingabo zayo muri Kongo mu nyuma y'iko ivyemejwe n'ubundi mu nama herutse guhuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya Islam mu gihugu ca Tanzania. Ibyo bemeje bizoba byotanguye kugenda byubahirizwa nkuko bigaragara.
igisoda ca Afrika y'Epfo n'ubundi cyarashinzwe kugira uruhara ruremereye cyane rutaziguye muri no ngwano mu nyuma y'uko abadepite bo mu nteko ishinga amateka muri Afrika y'Epfo barokeje igitutu Perezida Cyril Ramaphosa bamushinza yuko rero yoba arungika abasoda kubw'inyungu ziwe n'iz'umuryango we mu bigendanye n'urudandazwa rw'ubutare cange rw'amabuye y'agaciro nk'uko bikomeza kugenda bitugera cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mwese ndongenda bahaye mwiriwe abanywanyi b'ibiganiro byacu kuba twumviriza muherere mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze batwumviriza bari ngaha mu Burundi mu bice bimwe bimwe bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Abari mu gisagara ca Bujumbura bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Nibaruga mbere senga byonda kwanditse sabone kugira uco aronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ubane natwe byonda ko hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira abace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Kaze kuri mwebwe mwese rero mutwumviriza by'umwariko aho muherereye abari mu bihugu by'abanyi ku mugabane w'Uburaya, Aziya ndetse n'ahandi. Mwese ikaze. Reka tuhatangurire mu Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi kubigendanye n'ibara rikomeje kugwira abasoda b'abarundi. Akabazo kubera iki iyi ngwano ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo ihitana cane abahoze muri FIB ndetse n'abahoze muri FNL ni ku ruhande rw'igisoda c'u Burundi. Nukubera iki Uburundi aribwo bwama buratakaza abasoda benshi ndetse ari nabwo bwoba nyene buriko burarungikayo abasoda benshi. Gushika no mwanya amakuru twizeye dukura mu begere gisoda c'u Burundi baremeza neza yuko Uburundi bwo bumaze kurungika ibatoshika muri 16 nkuko amakuru yoma aratugira bivuga. Gushika no mwanya umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza arajeje gushikiriza abarundi ishano ndetse n'ibara riko riragwa, aho yavuze yuko hari intwazangabo y'u Burundi igereye gatanu muzimaze kuburira ubuzima muri nongwana muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ibi biratera ishavu n'agahinda kuba rero ashobora kuba yotangaza ibingibi mu gihe nyine ngaha mu Burundi abasoda bato nyine badashobora kuba bogira icyo batangarizwa canke se imiryango yabo ngigira ikitangaza. Ariko kandi biranavuga yuko nyene mu Burundi ho hariko haravurirwa inkomere nyinshi z'abasoda b'abarundi ndetse gushika uno mwanya hakaba hategerezwa kuba hozana n'abandi nk'uko bigaragara. Icyakora Brigadier General Gaspard Baratuza aragabisha yuko nyine amapozisiyo y'abasoda b'abarundi nyine muri inondwi duhejeje inyuma yarakoze akazi karemere cyane ko gukingira ikibuga cy'indege ndetse cyakavumu bakabiyemeje no kuzokingira umujyi wa Bukavu. Bivugwa yuko rero bashubije igitero inyuma ca M23, ariko ibyama biraboneka yuko nyine M23 ishobora kuzongera igategura ikaba yobaga igitero simusiga maze byashikiye abasoda b'abarundi muri Ngungu, akaba ari byo bongera gushikirwa nyine bari muri Kivu y'Amajyepfo. Igisoda c'u Burundi kiravuga yuko kigomba kuba cyokora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngwano itazoshika mu Burundi, mu nyuma yuko boba bafite amakuru yuko nyine ho bagiye kuzoba kwihuza kwa Redi Tabara umuhari w'abarobere basanzwe barakorera muri Kivu y'Amajyepfo baragwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ko baramutse bihuje n'umuhari wa M23 byoba biraba akaga nibara remere cyane. Ni ikibazo kigaruka kenshi kubakurikirana ingwano abasirikare b'u Burundi bariko baragwana muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Abakurikiranira hafi ibibera muri ingwano ibera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo baremeza neza yuko abakomeje kugwa muri ingwano ari bamwe rero mu basa nabo baratoranyijwe, aho abasoda benshi b'u Burundi biganjemo abo muri CNDD-FDD badaca bararungikwa muri no ngwano nkuko bizoma bigaragara. Aba ex-FARC cyangwa se abo muri FNL ni Major Pascal Ngendakumana batazira Fraja yaraguye muri North Kivu muri Kigarama 2023. Major Everest Ndayizeye yaraguye muri Sud Kivu hirya yejo kwigenekerezo gicenda Ruhuma 2025. Abaja ku rugamba baratogwa gute? Iki ni kibazo cyama kiragarukaho nubwo ubushikiranganje bwo kwivuna abansi budaca burabitomora cange ngo bubisigure. Aho niho byose byugariye nyine mu kurungikwa akuruga
rugamba muri RDC ntatogwa rero amakambi asanzweho rero nyine ubundi byobaye byoroshe ko rero bagira bati ubuharamukiwe inkambi rero kanaka cyangwa kompanyi kanaka yo mu inkambi kanaka muri ico gihe nyine akarenganyo ko bagace cyane kubera atankambi yagenewe bamwe kandi amakambi yose nyine yoshikirwa ariko kandi nga mu Burundi binavugwa yuko rero ata muntu numwe wo mu batutsi yopfa kuramutswa kuba yorongora inkambi ya gisoda biragoye yuko nyine yohabwa iyo nshingano uko bikorwa nuko rero habaho irobanura mu makambi mu ntango irobanura rero ryarakoreshejwe mu gutora abarungikwa muri Somalia ndetse na Republika ya Centrafrica aho wasanga abahoze baragwana muri CNDD-FDD bamaze kurungikwa 4 canke se 5 mu bibanza byiza rero mu gihe bamwe mu ba ex-FAB n'aba ex-FRN baba rero baramaze kugenda rimwe gusa no kuvuga ko rero hageze ibyiza aba ex-FDD baca barungikwa kenshi ariko hagera ingwano iyo muri RDC irobanura rikogwa ukundi nyine mu mwanya wa mbere baravuga ko rero abagiye muri RDC bazoba nyine baronse amahigwe yo kuca baja rero muri Somalia kubera aba ex-FAB n'aba ex-FRN ari we nyine bari bararenganijwe nibo ari nyine baciye barungikwa cane muri RDC bakajana ikizere ca Somalia ubu niho Somalia rero irugaye nkuko bigaragara Icinda abasirikare batubwira nuko rero abahoze baragwana muri CNDD-FDD batemera nyine kuja muri RDC kubera ko rero bivugira kubakuru nyine usanga abatari bakerero bifitiye amatungo badashaka rero kuvirira kubera izo ncuro nyine nyinshi cyane baragiye muri Somalia na Republika ya Centrafrica bamwe barivugira ko rero nyine banarungitse muri RDC boca rero baheba igisoda abandi bitwaza ko rero aribo bakingiye inzego nkuru z'igihugu mbega abana b'abakuru bo kuki batajanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba aka nakandi kabazo nyine bamwe mu banyagihugu bama bakibaza ingene bo batariko bararungikwa nyine hariho abategetsi benshi bafise rero abahungu babo mu ntwazangabo z'u Burundi benshi urasanga bafise amapeti ari hagati ya kapiteni ndetse na suriyotona umuhungu wa perezida Nkurunziza umuhungu wa General Sirasi Ntigurirwa umuhungu wa General Jean Paul Habimana batazira bishinga ndetse n'abandi benshi b'abahungu bo ntibarungikwa nyine mu rugamba ahubwo benshi barajanwa mu mashuri y'igisirikare mu Bushinwa mu Burusiya ndetse n'ahandi ibi bintu birababaje abandi basirikare babona nyine ko harimo nkuzi idasanzwe mu kungene nyine igisirikare cyitwawe nkuko bigaragara baragiriza General Prime Niyongabo ko ntacyo ari karakora mu myaka iheragwa muri 13 amaze aratwara nyine uburongozi bukuru bw'igisoda c'u Burundi hari abasirikare baratwibwiriye ubwabo ko nyine bakuru babo base wabo ndetse n'izindi nshuti zabo zikomeye mu gisoda zabafashije nyine kugira ntibarungikwe kurwana na M23 muri RDC umengo ni indwano yabahebwe n'abakuru gusa ingwano ya RDC iriko rero irasambura igisoda c'u Burundi ku rugero rudasanzwe ku buryo rero bizotuma iyi ngwano ishobora kwadukira nga mu Burundi mu gihe ataho cyaba kikozwe ibintu biriko rero birabera muri RDC bitanguye gushira rero ahabona amacakubiri atahura rero nyine ari ku mugaragaro mu gisirikare c'u Burundi kuva ahavanzwe nyine igisoda cacera n'abavuye mu mihari itandukanye wamenga igisoda carafatanye neza intambara ya Somalia yarafatanyije rwose abasoda kuko rero bageze ku rugamba baba bafise umwansi umwe basanga nyine urupfu no gukira bategerezwa gufatana mu nda muri RDC ho rero byorahindutse rwose uretse iryo rondora ryaravuzwe hari amabanga ahambaye yo hejuru ahabwa bahoze muri CNDD-FDD gusa nkuko bigaragara nkuko amakuru yoma aradushikiranaho aba ex-FARE bahoze baragwana muri FIB barikekwa cyane ngo barakorana na M23 aho nitwibagiye ingene ingwano ya RDC ivugwamwo rero na cyane amwoko abasoda FARDC aba FDLR ndetse n'abazarendo ntibatinya kuvuga yuko
bariko baragwanya abatutsi bagaca nyine barajana n'abasoda b'u Burundi usanga igihe kinini cyane ari abatutsi cyane. Ikindi gica kirababaje ni umurundi nyine wo ni umurindi nyine wo guhunga igisirikare uri mu Burundi. Ibi birakomeje gose nyine mu ntwazangabo zo ku rwego rwo hasi nyine aba officiers nkuko bigaragara aba kapiteni abariyetona n'abasuriyetona ni benshi batumenyesha ko rero bataye baromoka ndetse no mu bisongerezi n'abasoda nyine bato bato ni benshi bariko barahunga, bamwe barahunga bakiri mu Burundi abandi barahunga bageze muri RDC. Ikindi kibabaje cyane abasoda ningene leta ihakana abafashwe mpiri n'umuhari wa M23. Perezida Evariste Ndayishimiye yabise abagwanyi ba Reditabara. General Gaspard Baratuza nawe nyine yaravuze ko ari abanyamahanga nabo bafatwa nyine usanga kenshi ari aba ex-FAB canke aba FNL. Hari n'ishavu rijyanye rero n'abasoda barenga amajana 200 bashitse bafatwa barafungwa muri Kigarama 2023 mu gihe bari barokotse nyine mu ntambara yatikije abasirikare muri Kigarama 2023. Abo nabo nyine baraherutse guhabwa iminyororo ikomakomeye cyane, harimo rero no gupfungwa ubuzima bwa misi yose. Hari benshi babona ko rero bino bintu binyegeje umugambi wo gutuza abasirikare bahoze baragwana muri FIB n'abahoze muri FNL. Ibi bintu bidakosowe bizosambura igisirikare cy'u Burundi. Ku neza y'u Burundi abategetsi b'u Burundi barakwiriye kwikura vuba cyane muri iyi ntambara ya RDC nkuko Musenyeri Yohakimu Ntawongendeye yabivuze. Ibintu bigumye gutya rero hazobaho kwicuza. Musenyeri yarabwiye abategetsi b'u Burundi ati wanka kugarura impene ikiri hafi nyine yamara kurenga umurambi ukabira nkayo nkuko bigaragara. Ni kenshi uwerekanye akarenganyo afatwa rero ko ari we mubi cyane kurusha ugakora. Ariko nyine izi mpanuro duca turatanga ni nk'izidakogwa ko ingaruka zizoba zibiri cyane. Ariko rero nyine ibi bintu bidahagaze nabibaza ko rero nyine bakingiwe ntibazobisiga nkuko biriko bigaragara. Gushika uno mwanya abatari bakeya barakomeza kwemeza neza yuko nga mu Burundi hakomeje kugaragara ibara riremere cyane, ibara ririko riragwira iki gisoda. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza aremeza neza yuko leta y'u Burundi itegerezwa kurungika n'abandi basoda benshi muri no ngwano mu rwego rwo kugira ngo iyi ngwano itazahereza icyuho umuhari wa Reditabara nkuko bizoma bigaragara canke nkuko amakuru yoma aradushikira. Gushika uno mwanya nyene ibiriko biravugwa canke amakuru akomeza kugenda aradutangariza canke aradusumira amatwi arerekana neza nyine ingene urugamba rukomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera nkuko biriko biragaragara. Abategetsi b'abarundi bariko barotswa igitutu n'abanyagihugu mu gihe ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera, ndetse batari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza nyine ko bakomeje nyine gutebwa impungenge n'urugamba rushobora kuba rwogaragara muri Kivu y'Amajyepfo rugakomereza nga mu Burundi. Bashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza nga kuri Burundi News TV. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bigezweho.